mu Buyenzi Gitoro genda naho ushaka ingunguru 70 urazironka kandi n'abantu nta murabizi neza yuko buri nzu 10 hari nyumba 10 aserukira intwaro ubona hariho n'abandi bijogwaje umuta inyabune nyambateri nyabutanu none bose bari hehe none icyo kitaro abantu bose babo none ko gatanu mwavuze none barindira umukuru w'igihugu azove muri ntare hawuze canke ave ahandi handi abari baza kubifata byoshoboka none abaje intwaro bakuriki nico gituma mvuga mu bisanzwe umunyagihugu wese yagomba kuba umusoda n'umupolisi acunga igihugu ni ngingo mu 39 y'inzu ashingiye mugabo byose bikora tubone gute igitoro cya magendo kidandazwa abajejwe intwaro bahari hagati mu gihugu abajejwe ubutungane abajejwe abantu bose n'umunyagihugu asanzwe rega navuze kare ni iyo umuntu ari complice iyo umuntu ari kwararorera ibintu biri birononekara abari mu bigusinzi cyangwa muri kwaravyorera abarundi rero tugomba guca ubwenge tukabona yuko twatewe n'abasuma abo basuma rero tubahaye ikibanza ndakubijwe bazotwiye twese batwicaye ko bihe ayi gitoro kiproga ku mastation kiyaza kunyorebwa mu Buyenzi cyangwa ahandi hantu bidandaza abantu bose tuborera kubona ibisanzwe abo batonda ku mastation ku mantuze rega batubwiye ngo hariho abantu batanga n'ibituri kugira ngo baruhe igitoro barabitubwiye none mwe mwumva ibyo bintu atari kibazo ni kibazo gikomeye cyane no kuri jewe ndasabye ndasagasagiye umukuru w'igihugu natora umuti wa kino kibazo c'igitoro kandi birashoboka inzira zirahari naduhamagara tuzimubwire mugabaze yuko abasuma bose bari muri byo